Una. 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 Ndabaramukije bakunze ibiganiro vy'isanganiro ndanabaha ikaze mu kiganiro ku nama uno munsi tukarabira hamwe Abarundi bokwitega mu mugambi wo gukorera hamwe hagati y'ishira hamwe ry'abanyabuganda SARAI Group hamwe n'ihinguriro SOSUMO ryo mu Burundi. Urwandiko rw'umunyamabanga mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu rwo kuwa 27 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2023 rwasaba ubuyobozi bw'ihinguriro SOSUMO kunyarutsa ibisabwa kugira umugambi wo gufashanya hagati ya SOSUMO n'ishira hamwe ryo mu gihugu cy'Ubuganda SARAI Group uje mu ngiro mu ntumbero yo kugwiza umwimbu w'isukari. Tubibutse kisekeza ryo kwimbura isukari ryari kurangira itariki ya 2023 Kigarama umwaka wa 2023 ryahagaritswe giturumbuka mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo uwo mwaka nyene bitumwe n'imvura nyinshi yoba yatumye imodoka zari zigenewe kwimbura ibikaju zidakora akazi kazo nkuko vyamenyeshejwe n'ubushikiranganje bujejwe ubudandaji. Ubwo rwandiko rero nyene k'umunyamabanga mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu rumenyesha ko ibikorwa vy'umugambi wo gufashanya hagati y'ihinguriro SOSUMO n'ishira hamwe ryamuka mu Buganda SARAI Group bitegerezwa gutangurana na kuno kwezi kwa mbere umwaka w'2024. None nigiki catumye leta y'u Burundi yiyumvira kihinguriro SOSUMO ryokorera hamwe n'ishira hamwe ryo mu gihugu cy'Ubuganda SARAI Group. Iryo shira hamwe rifise ubushobozi bungana iki kugira ngo ingorane y'umwimbu muke w'isukari utoregwe inyishu. Ihinguriro SOSUMO n'abakozi baryo biteze iki kuri uko gufashanya hagati yaryo n'ishira hamwe SARAI Group ryamuka mu Buganda. Umutahe wo gushira muri uyo mugambi wo bungana gute ku rugero rungana gute kuri umwe no kuvuga kuri SOSUMO na SARAI Group. Ibi ni bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro kiremeshejwe nanje Vestine Butoyi ndi kumwe n'abatumire batatu. Hari umushinga amateka honorable Marayika Pamphile asanzwe ari umugambi CNL ararabira hafi n'ibijanye n'ubutunzi. Marayika ndakuramutse. Mwaramutse neza nkabambanje no kuramutsa mwebwe mwese turi kumwe ngaha kuri plateau. Nkaramutsa n'abarundi reka nabari hanze y'igihugu. Turakwifurije n'ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Gabriel Rufyiri arongoye ishira hamwe rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Gabriel Rufyiri ndakuramukije. Ndabaramukije nanje kandi aramukije abo turiko turasangira ikiyago nkaramutsa n'abariko baradukurikira. Ego nongeye kuguhikaze mu kiganiro. Muhezagirwe. Turafise n'umumenyesha makuru w'inararibonye anakurikiranira hafi ibibazo bijanye n'ubutunzi Nestor Nkurunziza. Nestor ndakuramutse. Mwaramutse Vestine, mwaramutse kandi kubo turi kumwe. Ndaguha ikaze mu kiganiro. Murakoze. Twari twifuje muri kino kiganiro kuba kumwe nabo canke umwe mu bushikiranganje bujejwe uburimyi ariko tukaba tutamuronse. Mu gutangura kino kiganiro ikibazo ca mbere kandacerekeze kwa honorable Pamphile Marayika sanzwe ari umunywanyi w'umugambwe CNL nanarabira hafi bijanye n'ubutunzi. Pamphile no munsi kuba Burundi bwarahisemwo kihinguriro SOSUMO ryokorana na SARAI Group ishira hamwe ryamuka mu gihugu cy'Ubuganda ubihari gwiciyumvira ikihe? Murakoze cyane. Kujanye n'ishira hamwe SARAI Group ikomoka mu Uganda natwe twaravyumvise nk'abandi barundi turanabibona ku mbuga ngurukana bumenyi aho twabonye ikete ryo muri presidence ribivuga icyo umuntu yovuga nuko nk'abashinga amateka twateza kwa turi nko mu bambere bari kwanza kumenya ibijanye n'iryo shira hamwe kuko nk'ubu dufashe yuko kwigenekerezo rya 2022 z'ukwezi kwa 12 niho twiga integuro y'itegeko ijanye na revision budgetaire gusubiramwo
amafaranga y'igihugu umushikiranganje yarahari nkumbure bariko baravuga kujanye n'isukari kuko muri iyo nteguro y'itegeko bashira imbere cyo bita la liberalisation bigasobanura bigasigura yuko ubu bagomba gushira imbere abantu bose bumva ko babishoboye ko bashaka kuja kurangura isukari kugira ngo ishobore kuboneka no muri iyo ntumbero nyene bagerageje kugabanya ni muri article 34 muri budget bagerageje kugabanya icyo bita taxe de consommation amafaranga amajana 6 ku kilo aho ratangwa yarakuweko hamana TVA ubu ikaba iri ku 10% ni muri iyo ntumbero nyene korohereza abagwiza tunga bari babishoboye kuja kurangura isukari baze gusahiriza umwimbu wa SOSUMO tuko turiga rero iyo budget twabona ko iyo ntumbero mu isanzwe yari nziza kuko nta kundi byo genda mu gihe ico la production y'ije ushira hamwe itarishemeye iyo nzira yari nziza rero ko muri conseil des ministres wa tariki 13 z'ukwezi kwa 12 ico cha SARAI Group cavuzwe mumbure naho tiko turiga iyo nteguro itegeko bano kukanacisha makavuga bati mu ntumbero kugira ngo tugwize umwimbu hariho nibi bigiye gukorwa ariko ntivyavuzwe rero niho umuntu acatangura gutangara akavuga ati none kubera iki bisanka ivyari vyanyegejwe ku muntu akaja kuvyumva mu nyuma murumva ko umuntu acatangura kuvuga ati hari hagahaze iki naco umuntu yovuga nuko muri ibintu bijanye n'ama partenariat harabaho umuco icyo bita transparence umuntu akamenya ukuntu iryo shirahamwe ryatowe ukuntu iryo shirahamwe ryaje umuntu akamenya ko nkumure habaye la concurrence ukuvuga habaye guhiganwa umuntu akamenya ati ryatowe mu yandi mashirahamwe kubera amakompeta ibi nibi bashaka basombya abandi ariko twumvise ko tuvyumva umenga je nico bahe mukuru w'igihugu yavuze ko yari gendeye mu Buganda aravuga ko baravye ukuntu rikora mu Buganda ko rikora neza cyane yuko Ubuganda bwarabusumira isukari mu Burundi yuko uyo shirahamwe ari yashoye gutora umuti w'isukari mu Buganda akavuga ati nkumbure rije gukora ngaha harashaka kugira ico rifashije kinini none ikihe ciyumviro vyaguhaye kumva yuko uyihungiro SOSUMO rigiye gukorana n'iryo shirahamwe mbo ni hari abantu bakunda guca bibaza ati nkumbure ushaka gusanga bije gutanga umusaruro nkuko gusumba yego nabo barafise ko babibona ariko turafise uburorero muri kahise aho hari amashira hamwe amwe yageragira ama partenariat ariko gasanga ntavyo ari umusaruro nkuko umuntu avyumva rero nka je ukunda bibona mbona ahubwo bari bakwiye gushira inguvu mu kunagura liya shira hamwe rya SOSUMO nkuko bari batekanije imiliyaridi 106 muri bari barigeze kuba batekanya imiliyaridi 106 kugira ngo barakobosha kunagura liya shira hamwe risho kuja ku gwego rwo guproduza amatoni 35 ibihumbi 35 vy'amatoni y'isukari babona ko arico gitigiri cyashaka gukwira abarundi bose mbere baye ngombwa bagashaka no kuronka ama devise avuye muri uwo mwimbu rero nkabona ko barako gushira mu ingufu kunagura kumbure turaja gushikira icyo kwa Pamphile Marayika kandi karacyahari iki kibazo nongenda kibaze kandi Gabriel Rufyiri kuba Burundi leta y'u Burundi yahisemo ko ihinguriro SOSUMO ryokorana n'ishira hamwe riva mu Buganda SARAI Group vyabaye ikihe ciyumviro nagomba mvuge ivyo no kwitare principe ibintu ngendegwa ko ubwa mbere mu gutunganya ibintu vy'igihugu nk'amashira hamwe nk'akarorero no gutanga amafaranga y'igihugu uyaha uwundi muntu atari uwo mu ico gihugu mvuga ingene bigenda ubwa mbere SOSUMO murabizi neza ko ari shira hamwe rya leta hafi 100%. Mengo ni 99%. Hanyuma kurondera ko hari umunyamahanga azana mw'imitahe nivyo nibaza ko ariko bimeze kuko sindasoma neza ntuzingene zimeze mugabo niko bigende bica bigenda mu bisanzwe bategeza kubanza kugira ico bita audit financier et organisationnel ya SOSUMO ingene ikoze kandi ikaba audit international c'est audit interne audit international bakamenya
le capital exact umutahe wa SOSUMO. Hanyuma ivyo bamaze kubikora wagashaka kagira meme na contre ntuzenya audit kugira ngo vy'ukuri babone ko ata erere yabayemo. Ico ni cambere. Ivyo bimaze kuba rero baca nka conseil d'administration ikikorana ikaraba ivyo vyegeranyo kugira afise conseil d'administration ikaraba icegeranyo imaze kukiraba bagaca bagishikiriza umushikiranganje rafise bivuga ko nabo bagaca bitwara hejuru bikaja muri conseil des ministres bagaca avec une note ivuga ingene conseil vyiyumvira ini note vraiment igiye bakavuga uti twebwe twigira bigire twobona kuko niyo no muri audit bagira terme de référence baragira ivyo bisunga kugira ngo kuko baba bafite ico bipfuza gushikako mu audit bakavuga SOSUMO kugira itera imbere vyogenda gutyo donc bica biba iba audit amemeta étude kugira ngo ibintu bive mu bahinga nukuvuga ni suzuma ryana n'icigwa ni suzuma ryana n'icigwa kuko mu bisanzwe audit yose igirwa irajana n'ivyo bita ama recommandation ibisabwa vyokogwa kugira ngo ishirahamwe rishobore kuva ku rugero kana kuje kuri kanaka ivyo rero sinzi ko vyabaye ico ni cambere kikogwa ico kimaze guheza gukogwa barashobora no kubasaba kuko bidanguye ko vyose bishira muri terme de référence barashobora no guca basaba ko bati okay none kugira ngo ishirahamwe mubona ishirahamwe ritera imbere mubona twogira gute ama action twotanga yo barangaye d'abord baca babanza gufata ubwo butunzi bwabo bakavyevaluer en terme d'action bagaca babigira mu ma action no kuvuga imitahe umwe wese yashobora kuzana hari umwe avuga ati twe tuzozana imitahe umutahe umukagurwa nko kubihumbija nta karorero bagaca bavuga ati okay jewe nemeye kugura imitahe kanaka nemeye kugura imitahe kanaka nk'ubuko donc iyo ni étape mwanyuma bagaca bija muri conseil mu nzego z'igihugu kwa premier ministre bakavyiga hanyuma bagaca bigenda muri conseil urazi ubuye babanza kuvyiga muri conseil hasi bagaca babiduza hejuru muri conseil itwagwa irongorwa n'umukuru w'igihugu ivyo bita préconseil na conseil ivyo beje kwigwa rero akavyemeza baca nabo bagira ama recommandation yabo bakagira bakabiheza ivyo babihejeje no kuvuga babavarize ivyo bahinga bagize baca bavyemeza bavyemeje rero ingene bica bigenda byagomba guca bigenda kuko urumva harimo session mu bisanzwe iyo harimo session y'amafaranga ava ku muntu w'umurundi akaja ku munyamahanga byagomba guca bija mu namashinga amateka niko byagomba kugenda hanyuma bakagira mbere hariho itegeko hakira ibintu bya privatisation kuko hariho itegeko rivuga ingene ama action y'igihugu y'impunzi ingene abasede ingene bigenda imitahe ingene ihabwa abantu b'abanyamahanga kuko urumva n'umunyamahanga azobajemo ivyo rero navyo sinzi ko vyabaye sinzi ko n'amateko yahindutse mugabo uko ndabiheruka jewe nuko vyagenda kugira mu mafaranga y'igihugu agende ku munyamahanga none uwo mugambi garufiri ubona gute ariko iki kintu ndiko ndavuga kirahambaye nituhave tuja ni vyiza ko abantu bumva baronka umuco hanyuma ivyo bimaze kuba dufate bashe amateka akavyemeza na muri leta bakavyemeza baca bagira ico bita dossier d'appel d'offres international d'abord bashira hamwe terme de référence kugira ngo baronke ishira hamwe rikwije ivyo ibisabwa no kuvuga bamenyekanisha higanwa ry'amasoko bamenyekanisha higanwa kugwe umuza makungu kugira ngo haze ishira hamwe rikwije ivyo igihugu gicipfuza nibatora umuntu gutya ivyo oya ivyo mu bisanzwe ibintu by'igihugu ivyo ntibikigwa mu bisanzwe kiretse gusa ari bimwe bita amateko hari vyategekanya ivyo bita le marché secret ivyo biraba navyo amateka navyo bitegekanya ivyo rero bitabaye haba hariho hagahazi donc ça pose question muri gouvernance ni kintu mu bisanzwe kizira gukogwa urugendo bagira mu gukora ivyo vyose rurazwi harashikwaho ama commission hakagira bagatunganya mugabo vyose bavyizwe habanje kubivyigwa bakerekana bati urishira hamwe ku kiringo kingana gutya rigomba kuba ryavuye ngaha ryageze ngaha kubera bitwagize mugo bitaguze gutyo kenshi ni haryo usanga amashira hamwe yagiye kuba privatize ugaca usanga pa privatize imbaye abantu bazimwe imitahe ugaca usanga hagiye kuba ibibazo muribuka ntuze ingene byari bigenze sisi ko muvyibuka sokabo byarigeze kuba muri za 2014 mu nyuma turasemerera birahagarara
bariko babigira mu buryo butaribwo muribuka vya bintu vya privatisation yo gufata imodoka za leta bakazihereza ingene vyagenze muribuka ingene vyagenze kuri ibi vya Sodeko bimwe vya mama SRDI bikigine vya urumva hari ibintu byinshi vyabaye ubona ko vy'ukuri biba bitizwe neza petetre kubera inyungu z'abantu cyari kutabitahura bidakurishije no kwita ama standard bigaca biza vy'ukuri guhomvya igihugu amafaranga yacu rero mbwizwa nshingiro mu ngingo ya 39 mbwizwa nshingiro mu ngingo ya 39 irabivuga neza ivuga iti ubutunzi bw'igihugu ni ntakomwakomwa nta muntu numwe igiti cyose afise cyo dibye igiti cyose afise uburenganzira bwo kubwonona iyo ngingo igacibandanya ku kariyane ya kabiri umurundi wese nuwe muto canke mukuru afise itegeko ryo gukurikirana ivyo butunzi no kubuza uyo muntu wese agomba kubwonona bihuriye hano uwo mugambi none twebwe nico gitwa turava gutyo tuvuga gutyo kubera ari bwizwa nshingiro tufise uburenganzira bwo kubivugako birahuye kuko nk'ubu numviseje kuvuga mu kanya ngo abo muri leta mwarabarondeye cyane mu bushiranje ntibaje nk'ivyo bintu nibisigurikana gatoya kuko na urumva ivyo bwizo shinjo risigura ntivyumvikana ko badashobora kuza kubwira abarundi kandi ngo tubagire deba nabandi ko ngaha aha dukoresha ivyo twita ama principe yazo principe rero abo bafise itegeko umukuru w'iyama yabivuze bafise itegeko ry'ukuza ngaha gusigura natwe tukabaza ibibazo namwe mukabaza ibibazo kugira ngo batubwire neza uyo mugamba kamaruzanira igihugu atari uko mu vy'ukuri uyo muntu ntabari mu kibanza ciwe Iko Nestor nkuru nziza ari umumenyesha makuru w'inararibonye unakurikiranira hafi ibibazo bijanye n'ubutunzi uyu mugambi wo gukorana hagati y'ihinguriro SOSUMO ni shiramwe riva mu gihugu c'Ubuganda SARAI Group ubona gute Rufyiri yavuze no kuri ibintu bijanye n'ingene ibintu biteza kugenda basinda bigaruka ko no muhinga wavyo mugabo nashaka kuvuga ngo nkumenyesha nyamakuru nyene yikweza ibintu n'ibyagenda imbere yagenda kumbe ko nagenda atembera n'ahantu hamwe habona aho bashaka kugira nk'amakosa amabaka yakosora na Jennifer fatiza kwicambere tworaba mbega hari iki ingwari hari ya mbere nuko hariho ubukene bw'isukari uravye muri igihe ihatangura baze ibihe bigoye byo mu 2015 mu Burundi namwe twaturi turangura isukari hanze twiyizana mugabo twari ku rugero rw'itoni 10,000 n'inusu muzabyaza mu ntuze biva hanze ariko muri 2020 twari duteye ku itoni 45 45 zinjiye mu Burundi no kuvuga incuro zibiri hafi n'ibindi zirenga yiva muri SOSUMO ico rero nukuba ko hariho nukuri ubukene bw'isukari kandi bateze kuronda ngene baburonka kwe cakabiri naco mugabo ubuntu yovuga bitwara amafaranga menshi cyane gose namahera menshi kandi yamava mahanga ariko rero nkuko ngarutse kuco yagize nagira mvuga nti hariho ingingo zari zafashwe honorable akiyazi kegarutse ko ikintu cyo kubanza kuraba ivyo twishinze ngene bimeze mu haracimya kibiri n'usu no kuvuga mu kwazi kwa gatandatu kwa 2021 leta yari yakoranye barasohora itangazo bavuga bati BRB kuvuga banki nkuru y'igihugu hamwe na SOSUMO nibaje hamwe batubwire ibyo bikenewe hanyuma bayirondere bakore isinozeye ikintu cagoranye ko mburenga ico kintu wakigarutse ko no munsi no ntibigeze bakigaruka ko hamo icakabi bari basavye ngagihe basaba ko abarundi bafise amahera bashira mu itahe yabo siniko mico kintu ico rero nico kintu cari cavuzwe kandi kuma cari gutuma kizana amafaranga kenewe kugira ngo iyo SOSUMO sho kuronka itoni 200 bakina kongerako muga imbere yaho kandi hari harabana cha kwibutsa yuko president Kikwete no wari twara ubuntu nico gihe bigeze kumvikana baratubwira yuko bagiye kurima muri Maragarazi kugira ngo bazane isukari muga vyahereye ngaho ntizisuma ingene vyagenze hanyuma rero haraciye amezi 6 mu kwezi kwa gatandatu tariki 8 ba conseil yenyene ya ministre inama y'inshikiranganje baragarutse ku kibazo rero c'isukari yabaye akanera bahinga muga mu bintu nabonye by'ibiharuro kuko muri leta ari munari bari bagira kuvuga ibiharuro byo babikuye hanyuma baravuga yuko byaba kibazo cabaye ndanse SOSUMO irangura isukari hanze ifise ingorane kubera yuko ngirangura kuri menshi
ivyo rose navyumvise kuko naraharuye isukari yinjiye ku myaka canke kuva mu 2015 gushika uyu munsi nta ntamwe isukari irashikana ivuye hanze ikiro kirarenga 1600 kenshi ni 1100 1200 1300 sinumvise rero igituma bavuze muri yo nama nshikanganje bavuze yuko isukari iva hanze izimvye cyane mugabo ihabibe haroba kura muri berbe sivyo ico ni kimwe rero urumva nshaka kuvuga nti bose bakaraba bakavuga ibiharuro bakarekana aho babikwegera umuntu nk'abarufyi bagenda kuraba ati ivyo bintu nivyo canke sivyo hanyuma rero mugabo rero budashaka kwibaza ati ntivyabaye kuki batigeze bahamagara abanyamitahe ngo bayishiremo ivyo subwa mbere yuba kuri ntuzeye contrat ko nazavuga ko ikibazo ca contrat gikomeye ama contrat wundi akunda kunyegezwa nibaza ko nkumenyesha makuru abizi twarasavye kenshi kubadushe baduha nka contrat yiki ari nk'ubutunzi bw'igihugu kuvuga nka karero ari ya BEM igibagira nickel twarasavye contrat ntiyigeze iboneka twarasavye contrat ngaho umuntu uzeye gakara ibyo bita ngo letera contrat ministre atuye kutaboneka tivyo ntibaraba ivyo mugabo sivyo kuko umenyesha makuru arafise uburenganzira bwo gushobora kuraba contrat nkuko umuntu uze nawo aba honorable hari ya muntu uze mu namanshinga amateka bategerezwa bundi contrat yabaye kuvuga amasezerano yabaye hagati y'igihugu ku butunzi bw'igihugu bateza kumenyeshwa kandi bakagira ico bitaba bitangwa iki ratifier nukuva yuko igihugu ubutunzi bwacu burakeneye ko igihugu abandi abene igihugu nibo nubwo n'amashinga amateka nani n'amankenguza amateka bakabira bakavuga ati nivyo canke sivyo inyungu z'abarundi zakingiwe mugana sinagaruka ko cyane gose mugano nshaka kuvuga yuko kibazo ncangarukane giki habaye amasezerano hagati ya SARAI na leta y'u Burundi yo ayo masezerano yoshobora kuboneka ari hehe nihe twoshaka kuyaronka kugira arabe yuko atamakosa yo baragiyemwo kwinyungu z'abene gihugu zirimwo ico nibaza yuko ari ikintu mu bisanzwe twaza kumenya biva kubera ko aho hakujya muri Kongo nahakoze imyaka myinshi hari ibintu byabaye gushikaho abantu muri ubu ntuzeye bumwe bwa buraya hamwe na ntuzeye n'abanyamerika cane basavye gusaba bakize kuri munguvu cyane gose kugira amanuze ya masezerano yose yari yasinywe na Kabira bayasubiremo kugira amakontra 60 na amasezerano 60 societe civile yaho irabijamo cyane hanyuma arasubirwamwo kandi koko basanga ya masezerano yarakeneye gushigwamwo imirongo ikingira inyungu z'abanyagihugu nshaka kugaruka mugabo sipesiyone bigiteba ko cyane gose ikibazo nshaka kuvuga rero ni giki jewe nibaza yuko iyo kugira amasezerano na SARAI hari himvo zabitumye nta sukari hari hama mugabo kandi aho leta yagerageje gushira bakabwira abanyamitahe bati ni mugenda mu rondere sukari muri bukamyombi 2010 hari wagerageje kuzana isuku gukora kuri imisukari ngo akora mwe gushika umunsi imyaka 13 cyangwa 14 nta kilo c'isukari turabona rumva kandi leta yari yafashije cyane gose gushika ibisaba na bende yuko yoha abagwiza tunga amafaranga ngo bashimwe imitahe bakora isukari byaranse byarabananiye kiragaragara nshaka kuvuga rero yuko leta hari ivyo yagira abona nabo nyene ko bigoye mugabo ikintu cane kigaragara nuko hari hakenewe amahera leta naho berbe naho byo jinco nibaza aho byo byaranse barakenegura amashine n'ibindi byose bikenera amafaranga amadovize ayo mafaranga ntigize aboneka kandi ntuzeye berbe ntayifise Uti nico gituma yahisemo rero gukora n'iryo shirahamwe. Yego imjewe ivyo mbona berbe nta mafaranga yashokoro nka kugura izo mashini kuko no kugura igitorana biragoye no kugura imiti biragoye muri imisi. Mbego no munsi twovuga yuko iryo hinguriro SOSUMO na SARAI Group bagiye gukorana mwamuzi umutahe bagiye gukoresha ico nico navuze ni umwanya atamasezerano tuzi kuko ikosa rishobora kuhaba ni ryabaye kuri Rainbow. Rainbow yaragira kora leta ikavuga ko ifise mu 10% y'umutahe ni 10% yiki y'umutahe yohe harimwo urumva bon sinibaza ko birumvikana igihe abatanzania muyibuke abatanzania bobo barasaba misi yose yuko uvuga amafaranga uzozana akarero fomi yagiye gukorera hariya bababwiye bati muteze kutubwira umutahe baravuga yuko bazanye umutahe w'imiliyoni 180 z'amadolari imiliyoni 180 z'amadolari baravuga abantu bazokoresha baravuga ati hazobamwe abantu 3500 ico bita les emplois directs
ivyo uba biteguye twe bacu ntidukunda kubisaba kandi nibaza yuko ntubure kuravugira inyungu z'abanyizabene gihugu ni irindi handi hantu bon simvuze utugorane twa turiyemo muri ivyo mugabo nibaza yuko ikindi kintu catumye leta ibishinje niko ndiyumvira kuko turabona ico bita mbe mu exposé des motifs turayibona ngo tumenye tuti mbega ni mvonivano tuzi ariko rero kandi uravye Burundi bari bukeneye yuko abanyamitahe bava hanze baza mu Burundi kera twaturonka miliyoni 32 z'amadolari ku mwaka ubuhoho nta nizikihari mu gihe mu bihugu bibanyi nko muri Tanzania mu mezi 9 yonyene yo mu bihumbi umwaka weze barashoboye kwinjiza muri yaridi ni miliyoni 50 mu mezi 9 gusa ni igihugu Tanzania ico gihugu cagiharo nk'ibitahe iva hanze kandi nta kuntu ubutunzi bw'igihugu bushobora kuduga tutaronse amafaranga bame ko nta mitahe dufise hata nico bita les investisseurs sinibaza yuko no kuri togira aho tuzoshika nivyo Honorable Pamphile Marayika umushinga mateka uno munsi nk'userukira abanyagihugu murazi umutahe ugiye gukoreshwa bo nkuko Nestor karabivuga nkuko mwaje kibazo bisanzwe ikimaze kumenyekana nkuko umunyenicubahiro mukuru w'igihugu yabivuze nuko umutahe wa leta ari imirima iyo mirima ikafisa agaciro kangana iki naho rero hari kibazo kuko umva avuze ko ari imirima ndishaka kumenya antene mu kubijanye kwijana yuko ari 10 kwijana yuko ari 20 kwijana cyangwa 30 kwijana aho hari kibazo ni cyo kimwe na niyo SARAI Group abantu ateza kumenya ati umutahe wayo kazi bari kangahe kwijana aha tugaruka muri kahise muri 2018 harigeze guca mu nama nshinga amateka ko rufyire yakarabivuga ati ibintu nkibi iyo harimo ibintu by'ama session des actions biteza guca mu nama nshinga amateka muri 2018 hari mu kwezi kwa 11 itariki 19 haciye mu nama nshinga amateka integuro y'itegeko yavuga ivya partenariat SOSUMO muri iyo nteguro y'itegeko bavuga ko buguruye kugira ngo abandi b'imitahe bashobe kwinjiramwo gutyo leta ikagumana muri SOSUMO ibice 46 kwijana hama abandi bashasha nakagumana ibice 53 kwijana muri abandi banyamitahe baravuga yuko n'abanyamahanga bemerewe n'abanyamahanga bari bemerewe n'abarundi bose babishoboye bakinjiramwo gusa hariho ico bitatu kwita amakondisiyo mu gifaransa wateza kwanza gutanga miliyoni 3 z'amadolari hanyuma mu nyuma umaze kuronka isoko ukazoca utanga imiliyoni 20 z'amadolari ico gihe SOSUMO valeur nette yayo bari bayiharuriye imiliyardi 31 n'amamiliyoni 146 arenga ko hejuru yego ndibuka ko hariho n'abashinga amateka baravuze ati nyabona integuro itegeko banza kurindira kugira ngo abashinga amateka banze bagire visite d'hôtel babanze barakwiyo valere ni bandi bari baharuye ni audit yabaye nico gituma abashinga amateka bari basabye ati ahubwo abantu banze bamanuke kuri tere babanze barabe nka commission bonne gouvernance irabe ko ivyo biharuko byaharuwe neza ko iyo valere irire yere kuri iyo shirahamwe rya SOSUMO ariko kubene siguro zatanzwe n'umushikiranganje iyo nteguro y'itegeko yaratowe muri amashinga amateka itariki 19 itangwa babashinga amateka batagiye ku rubuga ntibagiye ku rubuga bo umushikiranganje yagaje gutanga isiguro kuko nabukeye itariki 20 iyo nteguro y'itegeko yaciye yemezwa no mu nama nkego z'amateka mugabo iyo nteguro y'itegeko kugera ubu sino babwira ngo ndaza aho yo bigeze rero nariko ndagomba gushikira rufyiri kuvyavuze yuko ati ibintu nk'ivyo hateza ko hayitegeko libigenga licamo n'amashinga amateka kumva ko nkaha ko bari bagirageje kameme kubikora yego rero nubu tubaza yuko nkumbure hazobaho ayo masezerano bazoshaka kuyakora neza ayo makazoca n'ubundi mu n'amashinga amateka abantu kabiharira ko bakagira ico bashitseko nkuko Nestor yakarabivuga iyo bigoranye ko ishira hamwe rishika kwihangiro riba gihaye amapartenari arashoboka mugabo iyo partenari ifuku ica nka kumena navuga igaca muri transparence abantu bakabibona Pamphile Marayika ko wumva iyo nteguro y'itegeko nuno munsi utazi yigeze ukuba haraje umugambi yuko ishira hamwe
riva mu gihugu cy'Ubuganda SARAI Group rikorana n'ihinguriro SOSUMO wibaza yuko kuba ari kuri gufata ishirahamwe SOSUMO ngo barishire mu minwe y'abikorera utwabo canke bari gurishe burundu? Oya, uko babisiguye sikurigurisha burundu kuko bavuga yuko ijya izine rijya shirahamwe ko rizoguma hajya hama bakubaka irindi rishasha rizokora mu Gifaransa parallèlement na rijya mugaba gakoresha indimiro zimwe. Ari naho nyine umuntu ashaka kwibaza ikibazo kuko nkuko babivuga kwihangira bo biha bavuga yuko bazoza bagira product umwimbu w'amatoni 300. Ivyo nivyo basiguye nawe nk'ubuserukira abanyagihugu bibona gute? Nagira manze nabwiye ko niko umuntu agerageje kuciyumvira ni ibintu ubona ko bisa nuko bitashoboka kuko ababizi baravye umwimbu w'isukari aho ukura ni nko kugwiza na 10 indimiro ukura mu sukari nuvuga kuno mwimbu bariko barategekanya bisaba amatoni imiliyoni 3 zibikaju kugira bashobore kuronka istoni 300 ku mwaka. Kuri aho ni kuri kontra yihe kubera ni muvyo basi ni muvyo basi mu vyasaba bavuga ko ari kongereza itoni 200. Muvyo basiguye bavuze yuko mu myaka 3 la production pourra atteindre izo 300,000 tonnes. Hanyuma akavuga yuko abakozi bazoca biyongera bakajya ku 12,000. Hanyuma akavuga yuko bateganya kugira donc exportation y'amatoni bazoshora hanze. Rero ibintu umuntu akaravyumvira batekanya guzoshora hanze amatoni angahe? Amatoni 200. Ubu bahora bashora angahe? Ibihumbi 200 ku mwaka. Ubu bahora bashora? Ubu ntayo bashora kuko ahubwo hariho monopole ya SOSUMO ari bagenda kurondera isukari hanze. Ari naho rero bari bagombye kugurura kugira abandi bose babishoboye bashaka kwinjiramo. Rero umuntu akararaba nk'aya matoni 300,000 zibikaju. Urumva ko ari ibintu bitoroshe mu myaka 3 ko babasha kubishikira. Naho rero tubibira yuko hakino kuri umuntu araba ukuntu iyo kontra canke akoreze bayubatse kugira ngo abantu bagire icyo babivuze ko. Pamphile Marayika navuze nti wihweje ukuntu umugambi wo gukorana hagati y'ihinguriro SOSUMO hamwe n'ishirahamwe SARAI Group leta yoba ikuyemo akarenge canke bishize mu minwe y'abikorera utwabo iryo shirahamwe iri hinguriro SOSUMO. Naho nako nabwira yuko utaravye ivyo bavuze uravye nawe ibiri ku rubuga. Ego musanzwe ishirahamwe SOSUMO rirasanzwe kandi bari bafite umugambi yuko iryo shirahamwe gishaka gushikira amatoni 35,000 ku mwaka batubatse irindi hinguriro rishasha bagerageje kugira ico bita la rehabilitation modernisation extension byashoboka yuko bashizemo amafaranga iryo shirahamwe ryashaka gushika kuri ayo matoni kandi abanyagihugu abene gihugu bose bagakwigwa hama muri rya vision muri rya mbono zino itimbono mu Kirundi y'umukuru w'igihugu muri 2040 batekanye ko bashitse kwa bashitse kuri kwitoni 150 ku mwaka. Izo kuziya bazishike ko batekanya guca bubaka irindi hinguriro hambavu yarijya rikaguma risohora ayo matoni 35,000 hanyuma iyo ndi ishashe gasohora amatoni 115. Kandi itari yemeye gushiramo amafaranga ni ya mafaranga moto turavuga mugabo mu nyuma uwo mugambi niho havuye utomoka. Rero kuzana iryo rindi shira hamwe rivuye mu Buganda naho mbona niho najewe ntatahura neza mu gihe byashoboka yuko iryo shira hamwe rya SOSUMO barinagura kandi nkuko bariko barabitegekanya bategekanya kubaka irindi ishira hamwe ku ruhande kugira ngo muri 2040 bashika kuri ayo matoni 150. Mbega urupapuro rw'inzira rwemejwe n'amashinga amateka yo kuwa 9 ruheshi mu mwaka wa 2021 kwari rugenewe kwagura ishirahamwe ihinguriro SOSUMO hamwe no kugwiza umwimbu byahiriye hiye. Aho nukuri ntaco nta makuru afise ko mugabo ico nzi nuko uwo mugambi wo kunagura ishirahamwe SOSUMO kugira cyo gushika kuri ivyo bintu byo biharo byose bariko baravuga wari uhari. Niho rero umuntu ashaka kuvuga ati none leta yananiwe kuko nibyo kuvuga ngo ari ngorane z'amadovize. Ibi ni ibintu bijanye n'igihe kuko ivyo madovize haheze umwanya birahera kuko nk'ubu turanezerwa cyane turiko turumva yuko amategeko ajanye no gucukura ubutare
dolo code minier n'amategeko mperekeza yuko byamaze kunonosogwa yuko bagiye batangura kugira amakontra yo gucukura aho harasha kuzozanana amafaranga y'agaciro amadovize ashobora guca ba injector gashigwa muri iryo shira hamwe rya SOSUMO hanyuma gashika kuri ayo mahangiro batarinze kurinda kuja kurondera uwo wundi iryo rindi shira hamwe kuko nubundi naho baza kugira amakontra ubunyene iryo shira hamwe sejo buca cha kibazo Nestor karavuga cyo kuimporta isukari hanze gice givaho hariho umwanya umwaka umwe canke imyaka 2 canke imyaka 3 kugira ngo babashitangwe kugushika ku mwimbu uboneka muri iyo myaka 3 rero hamwe buca bagiye amakontra yo mu maminere muri iyo myaka nk'itatu ashaka tumaze kuronka amadovize ashaka gucaza gashirwa muri SOSUMO hanyuma SOSUMO ikanagurwa umuntu atarenze kuja kwegera ndishira kumbure tuza kugaruka ku vyokorwa Gabriel Firurongoye shira hamwe rirwanye igiture n'isesagura ry'amatungo ya leta kuba umugambi wo gukorana hagati y'ihinguriro SOSUMO hamwe n'ishira hamwe ryamuka mu Buganda SARAI Group leta yobikuyemo akaringe canke bibishize mu minwe y'abikorera twabo uko navuze kare no niko mvuga mu bisanzwe ingene bimeze muri rusangi igihugu gifise uburenganzira bwo gushobora kumashira hamwe amwe cyangwa ibintu byayo bimwe vyo kubiha abandi bakabitunganya bivanye no kungene leta ibibona ivyo ni uburenganzira bwa leta iyo ari yo yose ku isi ivyo no kuvyumva ko atakibazo na kimwe kirimo ahantu hakunda kuba ikibazo cyane cyane ngaha iwacu nukungene bikogwa mugabo haramashira hamwe amwe bita des entreprises de sociétés de souveraineté ama sociétés de souveraineté ayo mu bisabe kirazira nta namwe ku isi aje mu minwe y'aba privé mu Burundi yo bahari arahari dufate burya nka regidezo ifise caractère iri parmi iri mu ma sociétés de souveraineté kuko ifise le caractère commercial ikongera ikagira le caractère social le caractère sanitaire nukuvuga nka nuzenya nka ARCT c'est une société mugabo si société nyene ugira kuko irasaba amafaranga ikagira ndabizi namwe mugura bara amafaranga basaba n'ibindi si société nyitwa ko ari société nyene isanzwe mugabo leta n'ama service ya mwamwe ataramanuze ire ya cedera aba privé kahereza aba privé bakabitunganya bivanye n'ingene mu bihugu byinshi barabikora bimaze gutera imbere cyane ibintu byinshi bigirwa n'aba privé ndagwa karone nk'ibi vy'amaviza hari ibintu usanga vy'amaviza ama service amwamwe bayahaye aba privé akari bayakora mugabo n'ibintu bavyizwe neza ku buryo bugira ivyo rero biraba kubera imvo nyinshi no imvo za politike nyinshi zituma ivyo biba aho iwacu rero ingorane hari ni imwe kugira ngo abo bantu baze kuko henshi baza haza abanyamahanga nk'ivyo dufate nk'u Buganda na Kenya uzosanga burya abantu benshi bari bakorerayo arabahindi niyo société groupe SARAI ivyo ari byo usanga abahindi bafise mu kure cyane niko bimeze mugabo kugira ngo abantu baze kiretse basuma hariho abantu bakunda gukorera mu bihugu bitubahize intwari bereye bakoresha kimwe twita corruption hari nani mashira hamwe atemera kuzana imitahe mu bihugu bitarimwo ivyo bintu vy'umuco kuko babazi ko amafaranga bazanye umwanya n'umwanya ashobora guherayo ivyo biraba twebwe rero ngaho iwacu ni gake cyane uzobona amashira hamwe ari sérieuse zemera kuza abatashizeho bimwe bita les principes de bonne gouvernance ko barabisaba bararaba ko ingene ubutungane bukora igihe ivyabo bigizwe nabi bazitwara bizoshoboka hariho ikigo ca Bank Mondiale cyitwa doing business cyari cagize ibintu 9 bifatigwa ko bizofatirwa kugira ngo abanyamitahe bo hanze baze mu gihugu ivyo bintu 9 rero vyinshi bimwe vyarakozwe nk'akaronka bigo vya gisheyinike n'ibindi mugabo hari ibintu vyinshi kugeza none munsi byananiranye kandi ivyo bintu vya doing business byarabaye mu mwaka wa 2010 mugabo harageze igihe nta n'imyaka 3 canke 4 vyamaze byace bihagarara rero ingorane ihari uno munsi mu gihugu cacu nivyo bintu vy'intwari bereye burya niyo ngorane ya mbere dufise ibintu vy'intwari bereye ibintu vy'intwari bereye navyo kugira ngo bishoboke hatangura gukora kumwe na hera ko vya mbere mu kuvuga vy'ama principe ibintu ngendegwako utaravye marayika ko je ko tuvukana canke nesore ko tuvukana ukaraba ico bita itegeko
itegeko gusa kandi iryo tegeko rikaba ryakozwe ritaravye umuntu riraba inyungu rusange. None Gabriel Ufyiri nariko ndabaza nti uku gukorana kwirishira hamwe riva mu gihugu c'u Buganda hamwe n'irihinguriro SOSUMO leta wikuyemo akarenge canke uti nibisanzwe. None abanyagi abahora Erega ntavyo tuzi. None erega urumva ingorane ihari. Yindi gira kabiri hambaye ni ibintu byo kunyegeza amakontra. Ibintu byo kunyegeza amasezerano akoregwa ko musanzwe ibintu biba nk'amasezerano Burundi bwasinye yo kujemeruka mu nama muri Atlanta mu kwezi guheze. Ya twevariwa Burundi barabugiriye isuzuma ry'ukungene bwagiriwe suzuma na Allemagne na Cameroon ne mukuraba ingene igihugu cy'u Burundi kiriko kirakurikiza amasezerano y'ubwanya biturire. Mu bintu vya mbere baraba harimo ikintu bita nk'amasezerano kandi nabwo kubone rwabisumye hari ikintu bita access information gushikira makuru ubu ariko barategekanya itegeko ritegeko rigeze kure n'abahinga bawuri komwe baragiyemwo baratanga ivyumviro mugabo urabona neza ko hari ingorane komeye cyane yo kunyegeza ibintu bitagomba kunyegezwa kandi biya urumva ayo maraporo ari kwibarabara arazwe nawe rikomeye yaragize raporo parallele ibi rero twebwe twibaza neza yuko igihugu kitafashe ingingo zikwiye kugira ngo babanze bige gukora ku mugaragaro bubahirize n'amasezerano basinye jewe ndabona ko bizogora ivyo urikora cyo kibazo urikura baza rero jewe ndashobora kwemeza 100% ko atamwe ngashobora kucishura none igitashobora cyo wari umushinga amateka none cishurwa na jewe gute erega hari ngorane yuko ibintu vy'igihugu umengo umuntu atwara agomba kubigira ivyiwe nakubwiye ingingo ya 39 bw'izwa shingiro ishivuga umushikirazo kwa n'umushikiranganje acagira uburenganzira busumba urye n'umukozi wanje amategeko niko ategeka rya n'umukozi wanje afise itegeko de rendre compte kuje mugabo ashobora kudufasha kugura ivyana bashinga amateka abo nabo jewe mumbabari umego siho muri kweri cembo numego siho muri none marayika siho muri bariho yakwariho muri yo tubarira no turi kuko nibi nako ndababwira nuko tubikurikirana ku munsi ku munsi turiko tuvuga ivyizi konti ego ni ngire ko ndanagushigikira kuko burya mu ma société stratégique SOSUMO irimo cyo kimwe na Regideso na za hotebe na hotrako nibindi burya rero nko gufata ukagomba kugira partenariat kuri SOSUMO ni nkuko uwo kwimvira kujya partenariat kuri Regideso burya naho ishira hamwe rya Regideso rifise ingorane abantu baratekana ko bazi ko riri mu minwe ya leta mugabo nk'ubu ugize partenariat n'uwundi muntu yego urashaka kwiyumvira ko ushaka kuronka umusaruro ukwiye mugabo harashaka kubana kamwe bita mu gifaransa ngo tu perdre en voilà tuganye ibyo byose birashoboka rero ukubona Regideso leta kiragwaza kandi ukabona yuko bariko bararondera kandi ukabona ko bariko barashamo inguvu mu kurondera umuriro hirya no hino bakama baraje niki nico kimi n'ijya SOSUMO burya leta utuma iraba igabanya ahantu hirya no hino bahora barungika amafaranga nkumba zicavyara umusaruro na nigoga mugabo SOSUMO bakayigwaza ikaguma mu minwe ya leta kuburyo igihe ico bitara santé économique yogenda neza amadovize akaza leta ikashiramwo gutyo rya hangiro rya 150,000 tonnes rigashikwa ko muri 2040 kandi birashoboka jewe sinari bwaheraheze nariko ndavuga nti abashinga amateka mu bisanzwe nibo baserukira bene gihugu ibintu nk'ibi bibaye bagomba guca batuma ko mushikiranganje akaza kwisigura twebwe rero cyo tuvuga tuti itunga ry'igihugu ni ntakomwa koma nko kubwizwa shingiro ribivuga rero nk'ubu twariko turavuga ibintu bijanye n'amaction songora Gabriel twariko turavuga ivyo mu bisanzwe mu bintu vy'ama audit kugira ngo tumenye imitahe yavyo hariho nuzenya valeur réelle d'abord valeur comptable ibintu kagira agaciro ukoresheje ubuhinga bwa comptabilité ngene bisanzwe bigirwa hakaba rero nico bita valeur réelle ayi ibintu bigeze ko n'ingene bimeze n'ingene vyifashe ubu rero ntituramenya ko bagize valeur comptable canke valeur réelle ivyo vyose ni ibintu vyagomba kumenya twese tukabimenya kuko twarabonye ko ndabakaro gasanzwe muri ibuka umukuru w'igihugu aje uyu hari uno munsi akavuga tumaze imyaka irenga 70 dusema tuvuga yuko ibintu vy'ubutare biriko bitungisha ko abantu mugo bitariko bitungisha
igihugu ntiyahagarika amakontra yose nimwabibonye nibi rero burya nico kimwe. Nestor Nkuru nziza ari umumenyesha makuru ya Bunyoye nasanzwe akurikirana hafi ibibazo bijanye n'ubutunzi ugukorana kwishira hamwe riva mu gihugu cy'u Buganda SARAI Group n'ihinguriro SOSUMO twavuga yuko leta ikuyemo akarenge canke ishize mu bikorero twabiryo shira hamwe rya leta nkuko babivuze bose nta masezerano turabona utumenye ingene bumvikanye ni kuvuga umwazanye umutahuhe ubundi azanye uwuhe hanyuma bumvikanye yuko bazogabura gute inyungu ivyo byose ntabyo turamenya ntituramenya ingene amafaranga umwimbu baronse abo muri SARAI kubera bari hanze bazosubiza inyuma bemeye ko BR bizobaha amadolari mu nyungu zayo ndabivuze ko kuravye kibazo cabonetse ku bintu vy'indege misi heze bakanka yuko amatike agurishwa mu marundi kubera yuko inyungu zabo bakeneye ko amafaranga basubiza iwabo mu madolari ico kibazo no musi kiriho mugari umva sinzire kuba ntazima amasezerano ngene yifashe ntaco no bivuga ko ariko biravye imuvyo twumvise nuko bemeye kugira cyo bita partenariat public privé ivyo nibisa n'ibintu byagi birasabwa na Bank Mondiale za FM bose kugira ngo turabe yuko ngo barabe yuko kuko amashira hamwe yego nco ndazabishika ko amashira hamwe ya leta henshi ni gake azana inyungu henshi arahomba basi aho twavuze ngaha umbwire izizana inyungu n'umukuru w'igihugu yaravuze neza ati akagenda kuri iri ati nyungu zireka kuzana inyungu kubera iki ikibazo kuba kenshi ingene batondeka ibintu byabo ntivyama bitunganya uraho usanga bakoresha abantu bumurengera gose tiranaze nk'ahantu nakoze twari amajana 350 mugabo uyu munsi yaba ari amajana 650 urumva no kuvuga yuko kenshi n'amaradiyo hari nk'iradiyo ishobora gukora nabi ugasanga mfise abantu benshi igihumbiri mugabo siko ntibisigura yuko umwimba ari munini kandi ugasanga rishira muri abaripfa kubera yuko amafaranga muhemba menshi cyane gose ndakunda yuko no kuri bashira hamwe kuko leta irashikingira inyungu z'igihugu mu gihe bashizemwo nkuko yabivuze rufyiri ubuseriye hanyuma hakaba rero n'ujya wundi ndavuga ati Jesse nimba gukoresha abantu 100 aho no shaka gukoresha abantu 200 ivyo birumvika birafasha Nestor ukivuga yuko amashirahamwe ya leta kenshi akoresha abantu benshi mbego no munsi muri iryo gufashanya gukorera hamwe hagati ya SARAI Group n'ihinguriro SOSUMO abakozi ba SOSUMO bizosha bigenda gute rega twavuze SOSUMO gusanya nitwe twavuze ga ari ntumbo burya SOSUMO uyu munsi mu abantu babiri irimo leta 99 irimo na Brarudi ishira mu Brarudi igice kimwe kwijana muga nta numba kivuzemo ni naki banki yamushaga agataga na bwana nakanu gatoyi urumva rero kibazo aho gica kiza ni hehe munitwe twumva abo obaca bakuramwo canke nabo babimere ko bongereza umuntu uzeye umutaha ivyo nibazo umuntu aguma yibaza mu gihe atarabona kuko numva umenga haba amasezerano hagati y'igihugu nabariya abo bandi ntibarimo ntabwo twize gutuma bavugamo urumva rero tuzobitohoto mu nkwa yabivuze niyamara amasezerano kuboneka umuntu agashobora kuyasoma zobona ingene bitunganije donido rero nta kintu kinini hano bivugako eko reka tubibutse ko tukiri mu kiganiro ku nama turiko turabira hamwe ico abarundi bo kwitega muri rikorana ry'amashira hamwe abiri SOSUMO ihinguriro SOSUMO hamwe n'ishirahamwe riva mu gihugu cy'u Buganda SARAI Group nariko ndabaza nti mbega uno munsi abakozi bishira hamwe bihinguriro SOSUMO bagiye kumera gute abarundi bo kwitega iki gukorera hamwe kwa amashira hamwe abiri ga rufyiri ufatiye ku vy'abakozi mu bisanzwe ivyo vyose iyo bagize amasezerano babishiramo niko bigenda urabivuga ingene bizogenda amashira hamwe kenshi ingene bigenda kubera nkuko Nestor haje kubishikiriza amashira hamwe leta ifisemo uruhara runini usanga bazana abantu ata critere nimwe fatiweko bakapfa kuzana gutyo gusa ata critere objectif nimwe yafatiweko ivyo rero amashira hamwe yavuye hanze ntavyemera ashavuga ati twebwe mutegerezwa guca ababavamwe ivyo birafise ingene bigenda muga amashira hamwe kenshi cyane ivyo ntakunda kuvyemera kuko bo baraba inyungu ivyo rero leta nayo niyo ica iraba ingene ibinegosi mugabo nundi abisubiyemwo ikibazo nyamukuru aho kiri no munsi no ukuntu kurondera gukora ibintu mu rufuri ikigira kabiri kihari no kukuntu
tutabona neza ko navuze ibintu ngendegwako by'unisere principe bifate kugira ngo amashirahamwe ya leta ashobore kuva mu minwe aja mu ava mu minwe ya leta aja mu bikorero twabo twarebonye nko kuri rigidezo yahomvye baruvise ntuze nyingene vyagenze iri mu gikoti rya gipampa kojerko mwarumvise mushika yavuze ryaratomvye afayite aravyemeza neza nubu ingene bice bigende bazanye bashizemo aba privé mu bisanzwe nakote buvyagenze uko nyene bifise amategeko bisubwa kugira ngo nibasange ni processus iba mugabo kintu cyambere gitangura nukubanza kugira audit international y'ukwerekana by'ukuri ubutunzi nyakuri bw'iryo shirahamwe none abanyagihugu bagiye kwitegeka abarundi bagiye kwitegeka irumva aco tugira ibintu bita ama hypothèse hypothèse ishobora kuba imwe zibiri zitatu zine zitanu mugabo jewe ubwanje abanyamategeko urabizi ngene bimeze iyo wavyoye ikintu bita procedure iyo utubahirije ikintu bita ama procedure mu bintu vy'amategeko cyane mu bintu vy'amategeko penal nico gituma hariho le code penal hakaba no code procedure penal no mwibi bintu rero vy'imitahe ya leta iyo ubwa mbere utabanje kubahiriza ivyo bitare procedure ngo zikurikize amategeko ingene ibintu bigenda menya yuko kwitega umwimbu nimwe baba bariko baragina nka rona urabona mwe bagenda gukina rona mbega akamari sinzi ibindi bintu nk'ivyo nivyo umuntu bari kwarakora ahantu cyo ikintu novuga ko tarashikira kubikogwa kuvyokogwa mugabo reka mbe ndakivuga ico tudahaye ikibanza bahinga ngo duhe ikibanza bahinga ndakubwije uko ivyo dukora vyose je nova yuko ari kuvomera mu kiva honorable Pamphile Marayika rufyira ati nukwitegera ibintu utazi iyo biturutse mu gihe batokubahiriza amategeko abarundi bo kwitega iki muri gukorana hagati kw'ihinguriro SOSUMO n'ishirahamwe SARAI Group yo mu Buganda nagira mbanze ngaruke ku bijanye n'abakozi murasongora ikiganiro kigira gihere gisigaje iminota mike nagira ngaruke ku bijanye n'abakozi kuko ubu muri SOSUMO hari abakozi bafite amakontra baba amajana 570 abo babitaba abakozi sezoniye bajya baza baje gusarura babashika hafi y'ibihumbi 3 birenga gutyo rero haje SARAI Group ari nka hamwe uko bategekanya ibikorwa byogenze neza bo bategekanya uko ngo baye abakozi bashika ku bihumbi 12 aho ni mu gihe byogenze neza byo ramuka bigenze neza rero ngarutse ku kibazo mwako muravuga mu gihe tutazi ukuntu aya mako iyo akoro canke iyo partenariat yubatse aya masezerano hagati y'abantu babiri biragoye inyishu ya nziza yari gutangwa n'ubuserukira ubushikiranganje canke umukozi wo muri SOSUMO yari ko ari ngaha nari gushaka kuzaraduha umuco amanati tukamubwira ko nkumbe tumungana cya tumaze ibibazo mugabo murumva ko inyishu ya nyahayo yari gutangwa n'umuntu wo mushikiranganje twebwe rero ko tubibona mu gihe atacanditse turabona biragoye kugira ngo hagire icyo umuntu ariko arabivuga ko mugabo nisunze ibyo nyaricyo mukuru w'igihugu yaravuze yavuze yuko muri uko gukorana ko hata kintu bitari sensima abusif yoba donc kwirukana abantu hanyuma kandi bagacungera nuko igiciro cy'isukari kitaduga burya no muri yo imnoro ntegero yitegeko yo muri 2018 naho nyene mushikanga yavuze ati bibaye nukuraba neza ko atamukozi ashobora kwirukanwa hanyuma nuko igiciro cy'ikiro cy'isukari kitashobora kuzakiraduga ko bigombeye Pamphile Marayika yuko imvugo rimwe itajana n'ingira ariko nk'userukira abanyagihugu umushinga amateka uno munsi mwamuzi yuko iryo hinguriro SARAI Group rifise ubushobozi ubuhe kugira ngo rishobora guhangana n'ihindagurika ry'ibihe bavuze ko yari yo ntambamye yuko hari imisigati timbuwe nkuko byategerezwa kugira ngo baronke isukari kwiye ubwo bushobozi na agenda hafise ikibazo mu gihe nubundi bavuga yuko leta izotanga muri capital izotanga imirima leta nizotanga imirima kandi imirima iri hahandi nyene hamwe hahura zanzuzi maragarazi muyobozi na mutsindozi ni ibintu nk'ivyo mutsindozi urumva simbona nta nyinshi n'ukuri mfise mbona
yego na cyane ko iryo shira hamwe ntacyo turiziko iyo haba nkumbure abari ndashaka ko afise barabonye ukuntu rikora hariya mu Buganda ukuntu gitunganije ukuntu nyene rigwana n'ihindagurika ry'ibihe mugabo kuko tutarabona ukuntu yubatse biragoye gutanga inyisho gusa icyo nzi nuko izo ndimiro zibikaju zizoguma hajya nyene uretse yuko bategekanya kuzocagira extension kubyo bashiramo n'abanyagihugu abenegihugu nabo nyene bakaja mu kurima ibikaju hanyuma ivyo bikaju by'abanyagihugu bikaharugwa bikabakontabirize hama navyo bikajamwo ari naho nubundi umuntu agumana ikibazo kuri ya etandi bwaguke buzoba bukene bushika hafi nk'imiliyoni nka 3 bushaka gutanga nk'imiliyoni 3 zibikaju bishaka kuvamwo ibya bihumba 300 uwahora hari ibiharagi azocatera ibikaju nukuraba nkumbure n'ivyavana n'amafaranga baba bashaka kuba babaha nkumbure ni ba afete bavuga ko baba bagomba gukora nka kujya kwa Otebe abanyagihugu barafasha gufata amatongo arasha mu icayi hanyuma bakaza bakabagurira nkumbure bo barashaka kuba bategekanya kubagura ku mafaranga menshi gutyo bagashaka gutanga amatongo ariko icayi n'ikaju bimera hamwe ariko murumva yuko nubundi ni ya position yakaravuga rufiri nivyo twe twibaza yego Nestor nkuru nziza mumenyesha makuru yabunyoye arabira hagufi bijanye n'ubibazo by'ubutunzi abarundi bo kwitega iki muri no mugambi wo gukorera hamwe hagati y'ihinguriro SOSUMO hamwe n'ishira hamwe ryo mu gihugu cy'u Buganda SARAI Group Jesse novuga ngo bizogenda nabi kubera nta sindabibona nitwiteze no kuri ico nibaza ko hari ikintu bibi nka bibi canke bitatu bwa mbere nko kabivuze nabakozi benshi bazoronka akazi Burundi harabuze ubuzi cyane gose ca kabiri naco nibaza nuko iyo sukari baye nyinshi yodandazo kuko muri aka karere isukari iguma ikenegwa cyane gusumba uko vyahora mu myaka iheze ko nayabwiye byaba mu myaka 8 gusa isuka twakoresha yaragwijwe incuro 4 n'inusu mu myaka gusa 8 mugabirumvikana bakora ibintu vy'amanuze imitobe n'abandi babaye benshi rero nibaza yuko nukuri nivije nivyiza ndabikunda kuko mbona yuko abantu aho leta agira nabisubiremwo leta aho yagira akora ntiyagira tanga umwimbu mwinshi mwiza hama mugabe ikindi kigoye na naca mvuga nti nukuraba ingene leta ikurikirana ayo mashira hamwe abayemeje bazana imitahe ije mu ntuze mu $, canke mu euro n'ibindi ivyo ni vyiza cyane ko nayo turakeneye cyane gose kandi uko umwe aje ikindi kintu gikomeye nuko umwe ashoboye kuzana umutahe wiwe akabona birakunze nundi acagira ati inabonye ko murundi bikunda nivyo baye muri Tanzania muri iyi minsi haguma haza benshi yego benshi n'abashinwa hama Singapore mugabo biragaragara yuko iyo mitahe yatuma Tanzania itunga mu myaka mikeyi twebe mu Burundi ndabiravye harabuze abarundi bose amafaranga bagira amazu nta mashira hamwe bagira ivyo biragaragara rero kurondera abantu bakeneye inyungu nawe urakeneye inyungu mugahuza ni ikintu ciza cyane gose ndagikunda hanyuma gusa ndabishaka kubivuga ntibagire amakosa yo kudakurikirana izo nyungu za leta kuko nkuko nakataka rero uravye ibyari vyemeranyijwe hagati y'u Burundi hamwe n'ishira hamwe Rainbow n'abarundi bakabikwirekiranye muge bihera muri kontra rero mu masezerano ukabanza kuraba nigiki cagize ubona nkuko bagumye bavuga na karero kandi amasezerano yarasinywe bagumye bavuga ngo ntituzi ngo kuko ni ivyuma ni ubutari 17 buri muri literara mugabo umwe burazimbye cyane ubundi burazimbutse ntibagize batubiya rero ngo ni kandi baragize bwa mbere ubushakashatsi bategeza kuba bwemeje bwerekanye ibizohava yuko hazova nimba ari europium nimba ari inde izo bingana guke iyo batanguye umuntu uzeye amasezerano abarasinya mugabo batavuganye ibirimwo umva nkaho nikosa ryahabaye nkuko nakora bivuga ngaho nkiki ni kintu bogerageza kugira ngo i Burundi ni wahombere kubera ko batabanje kukuraba ati mbega twebwe dutanzike ko Burundi bamuvuga mu contrat yose ngo dutoronse umutahe wa 10% canke 15% mu gifaransa bavuga ngo en raison de la propriété du sous-sol urumva agataka wiko wozanya agataka uwundi azanye iki ngo umenye azanye amafaranga niko meze ico ndibaza yuko nukuri bigizwe neza bakavyiga imbere y'igihe
ntibadwa basange bakorokeye mu ruzi batazi koga ico no kuri nibaza ahandi ho no kuri Joel Mbonmenga nta yindi nzira mbona kugira ngo igihugu kive mu ngorane c'ubutunzi turimo. Hari ubushobozi bw'ihinguriro SARAI Group wobuzi kugira ngo dushobore kuva muri Je nagerageje kurondera kuri internet SARAI bakorera mu Uganda bagakora n'ahandi muri za Malawi n'ahandi no kuvuga yuko ubiravye bateza kwa fise nibyo nibaza ko bafise ubushobozi cyo bita capacité technique et financière kandi mugabe bizogaragara nko nabinsuye kwivuga bizogara mu mutahe biyemeje muri ayo masezerano bakihamara n'ivyo technique mugabe wundi technique ntuze na SOSUMO mengari ifise kuko va muri 82 gushika uyu munsi nuko imashini zabo zageze zirasaza hama ntibazihindurira hama ikindi cyo kwitega nuko burya abana ku kiro c'isukari leta kurako amafaranga bita taxe spécifique y'amahera 600 ku kiro uharuye muri izo nibashira bongera ko itoni 220 uharuye ku mwaka bizoba zibaye ko izingahe nukuvuga imiliyaridi 12 zayo matagisi nibagira bakagwiza 10 urumva amatagisi azobaye menshi gusumba aho niho nibaza yuko leta niteza gukorera nta handi kuko gukorera kubaza ko amafaranga zo muri leta gusa ntibikunda iryo hinguriro rifise ubushobozi bwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe bavutse ivyo ntaho bimenya reka tubirindi yego kubwa ubona hari akwiye gukorwa ikindi story kugira ngo vy'ukuri uburundi bushobore gushika kuri iryo hangiro ryo guhingura isukari kw'abarundi bose je nibaza yuko Urundi bwaragerageje aba privé abikorera itwabo barabaha birananirana nta kiro cavuyemwo mu myaka 14 arabivuze hanyuma harazi ico bari batwimira abatanzania yuko twogenda kurima muri maragarazi abatanzania bakarima bakaza kubishora muri SOSUMO nivyabaye mugani tugeze tumenya impamvu bitabaye nkuko nabivuze hari ibibazo bibiri bikomeye nk'ukuri bakorera ko muri leta gira bari kuntu babishiraho burya iyo bavuze amasezerano no kuvuga cyo bitalo de la loi nivyo rufira gumya agaruka agakako ati ihabaye kubaha amategeko kandi amategeko akozwe neza aho niho ncamvuga nti ba honorable nabo bafise uruhara runini hanyuma bamaze kurisha iryo bakubishiraho muze muri amashinga amateka bazoteza gukurikirana muga hari kibazo muri amashinga amateka nyakuba umbabarire gatoyi sinzi aho mereko kugira ikintu cyitwa enquête parlementaire cyageze kugira guha ku ndege itashuye kugira mugabo kiganye n'icyaso n'ubushake kinyegeze mugabo rero iyo ntuze enquête parlementaire muracazigira ntimurazigira murazirondera hose nkazibu nubwo tubyita enquête mugabo muri contrôle d'action gouvernementale tagira ama descente sur le terrain biratandukanye bo naho nyene novuga ko bidatandukanye cyane gose kuko urinze wishikira ku rubuga urabona ibintu bitari bike kandi bigatuma aho hantu mwagendeye basigaye ari kosora biratandukanye gose haje tumaze imisi yuko turakora kandi turana kubikora byara umusaruro nibaza yuko nivyo amahankete ntibibujijwe mugabo ni mu bibaye ngombwa abantu shaka kubikora aya enquête n'amategeko birafise n'ingene bigirwa n'amategeko bikurikiza n'ingene bikurikirana uyu munsi barafise nuzeye Cour des comptes sinige bayita mu Kirundi ntari kinza amatungo ya leta muri iyi minsi baragerageje nko muri regidezo turumva no kuri amabanga araseseka hanyuma abanyagihugu bararyohewe kubera abene gihugu kubona yuko hari ibintu batari bazi bamenye mungene ibintu bitagenda neza hanyuma nkizera yuko bashobora gukoresha nuzeye nuzeye Cour des comptes no kuri ibintu barashaka kuja habona bako barerekana aho bitagenda ni nka audit bagira rega musanzwe nibo mutuma bisanzwe musanzwe burya Cour des comptes niryo jisho technique rya n'amashinga amateka murazi ko n'abayigize ko bemezwa n'amashinga amateka hanyuma bagatanga raporo mu n'amashinga amateka kandi nkuko bamaze imisi bavyerekana bari ku kivi nuko mwako murabivuga tubaza yuko nivyo enquête muri ko muravuga burya kire gikorwa ca Cour des comptes kirakomeye gose gusumba kugeza ku rwego rw'ayo enquête yego amara cyo nashaka ko korako hari kuri twebe natwe abamenyesha makuru navuze nkumenyesha makuru nkavuga nti hari ikindi kintu abamenyesha makuru bateza kugira kwiga kurondera abashobora kubabwira makuru bakarondera ingene cyo bitale données
kenshi kumbure turabishikako cyane gose aho naho nukuvuga kuko kenshi nararavye kenshi nk'iyo mu namashinga amateka canke mu nama nkenguza amateka bahamagaye umuminisi umushikiranganje kenshi ari usangwe kubiraba namakuru aba yavuzwe muri iyo misi n'amaradiyo n'amenyesha makuru Nestor no musi biharuro bizodufasha nk'umumenyesha makuru bizofasha iki kugira ngo hagwizwe umwimbu w'imesukari kugira ngo abijejwe nibi bamenyera bikurikirana Pamphile Marayika uri umushinga amateka userukira abanyagihugu uno munsi ugiye gukora iki kugira ngo camuzofasha iki kugira ngo vy'ukuri iri korana hagati yishira hamwe riva mu mahanga mu Buganda SARAI Group hamwe n'ihinguriro SOSUMO ritume abandi bavyungukiramo musanzwe igikorwa cy'iwacu cyaje kuraba ayo masezerano uko yubatse ayo masezerano yo musanzwe niyo acazanana n'itegeko ntabwo twavuze byabaye muri 2018 igitego gikorije mu namashinga amateka niho abaserukira abana igihugu bahana ivyumviro kuri iyo nteguro gutyo bakaritosora kugira ngo iyo ubwo bufashanye iyo partenariat ize ku neza y'umunyagihugu uwo ari we wese mugano rero mu gihe iryo tegeko taraza urumva ko bigoye reka turinde azoshikira tubaze ko tuzoshobora kugira uruhara rukomeye ikindi naco nuko nk'abashinga amateka bavuka muri ako karere batowe muri ako karere bateza gukurikiranira hagufi uwo mugambi kuko ni projet uwo mugambi bakaraba yuko nyene uje kugira ngo uteze imbere umwene gihugu nuko woba uje kumusibiza nk'inyuma dufatiye nko ku bakozi tumvise yuko ego nivyo bigenze neza bariyongera mugabo mumenye ko nko muri administration hari mu ntwaro hari ikintu dutakaza ni aba directeur general yari murundi mwa kino gihe mu gihe shira hamwe rije kuko bafise mutahe munini ya akenshi mu directeur general caba avuye muri iryo shira hamwe none iryo shira hamwe iryo rizoza rifise umutahe munini gusomba abarundi tumaze kubiraba turavye muri iyo ntumbero bafise mutahe munini duhere no kuri ivyo nyanishoboye mukuru w'igihugu yamaze kuvuga ko umutahe w'igihugu wa leta ari izo ndimiro umva yuko kugira ngo ushike kuri rijya hangiro hateza kubakwa irindi shira hamwe rishasha byumvikana yuko kubyubakaho nyene bitwara uburyo bwinshi gusumba nivyo vy'indimiro byumvikana yuko abo bazo baje kubazanya bitahari bazo bafise ingufu hanyuma mu burongozi usanga directeur general avuye muri iryo shira hamwe ico leta yo nyene ishobora gukora kwishiraho conseil d'administration rujya gwego shingwa ntwaro mugabo nago urumva ko burya bafise ubasha bugereranye ugeranije n'abanyamutara ego Gabriel Rufyiri urongo yishira hamwe rijije kugwanya igiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta ubona ha uko gwiki kugira ngo vy'ukuri muri uwo mugambi wo gukorera hamwe hagati y'ihinguriro SOSUMO hamwe n'ishira hamwe ryamuka mu Buganda SARAI Group ntiritume uburundi bahombera sindagutevya bwa mbere nuko uno munsi kwisaha nyene turiko turabivuga twosaba umukuru w'inama nshinga amateka n'umukuru w'inama nkenguza amateka batume kumushikiranganja bijejwe abisigurira abarundi ibibazo byose turiko turabaza ngatashwe kuronkera inyishu hanyuma abarundi bashwe kuronka inyishu ico nico mbona cyambere kwiye gukugwa mu maguru mashasha twavuze ingene ibintu bigenda ndazi kiganiro bashinga amateka bazocumviriza kuko burya mu ntashobora kuba muhinga mu bintu byose ni ibintu bisanzwe nabo bibaheze babaze ivyo bibazo uya danze twavyibajije ninge twavuze bigomba kugenda ikigira kabiri nuko mwibi bintu byose mwirishira hamwe barondera abahinga babaze yuko baharabaye audit international hanyuma babaze ko habaye bagize réévaluation donc bimwe vya valeur sinzi no bivuga mu Kirundi n'agaciro nyako k'ibintu vya SOSUMO kugira basanga babigavye kuko vyarashitse vyarigeze gushika kenshi rero abahinga mpuzamakungu baza kusuzuma habe na kuvyo vyakozwe nyuma vyarakozwe basaba icegeranyo bare kwico cegeranyo by'ukuri kirubahiriza amategeko ikigira gatatu nuko ibintu biriko birakugwa vyose
mu gutanga ino ntuzenya nibatwereke note explicative detaye ni ukuvuga urupapuro rwakozwe mu isuzumwa ryo kwerekana ingene ntuzenya ikora iyo sare kuko nk'wara makuru twumvise yuko muri Kenya gigeze kujayo hanyuma bigenda nabi cyane byarashitse twaravyumvise rero batwereke ikingene iryo shiramwe rikora n'ingene vyakoze riva hehe bimeze gute donc ni ibintu byinshi cyane bagomba kuraba hanyuma sinivyo vyonyene ubu uya hariho ikintu bita serire de renseignement financier urumva hari abantu bazana amafaranga bakayajana mu bihugu kugira ngo bayeze bimita branchement d'argent ivyo navyo ni babirabe ko abantu amafaranga batagira bagira bazane ari amafaranga vy'ukuri ari amafaranga yejejwe atari amafaranga aje kunyegezwa ino ivyo navyo birashika mu bihugu vyinshi kigira kane mbona kukiye gukogwa twebwe hariho inzego z'igihugu zashizo karira vy'amafaranga hariho ivyo vy'abashinga amateka twavuze ko bakagira ivyo mu bitari question zorale mugabo kandi birashoboka yuko bogira les commissions parlementaires navyo birafise amategeko bikurikiza ivyo navyo doherutse ko mbona rero abashinga amateka batanguye kugira nibagire ivyo vy'ama commission parlementaire hanyuma no ku ruhande na Cour des comptes nayone irafise amburyo n'ubuhinga kubikora nashobora kubikora ikagenda kugira ayo masuzumwa mugabo ico nabonye kuri Cour des comptes nuko babima amadone biharuro barabibima akiganama muri leta barabibima ivyo rero urumva yuko navyo ari kibazo kandi babijana muri n'amashoteka bati batwimye amadone nta kimwe bashikiriza iki canyuma novuga navuze ko dekone hari ombudsman na ombudsman abifise mu mabanga yiwe ibiya ariko nitwigira twumva agivuze ko ikintu nakimwe icanyuma ni ikintu kijanye n'abamenyesha makuru hari ico bita journalisme d'investigation namwe nimutubwire nimugira amatohoza mutubwire ivyo mwatoye ko murafite uburenganzira nivyo nagomba gushikiriza murakoze eko no kuri zo nterano zanyu rero duciye dusozerera kino kiganiro ku nama cuno munsi cari gihagaze ku kurabira hamwe ico uburundi bugiye kunguka mu mugambi wo gukorera hamwe hagati y'ihinguriro SOSUMO hamwe n'ishira hamwe riva mu gihugu c'Ubuganda SARAI Group twari kumwe n'abatumire batatu mu shinga amateka honorable Pamphile Marayika ndagukengurukiye kuba witavye kino kiganiro murakoze cyane katubashimire kuba mwatumiye ego wundi nkengurukira ni Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe rijeje kugwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta Gabriel wakoze kuduha umwanya wa kino kiganiro ariko namwe mwakoze kutwiyumvira ko kandi tukifuriza abadutwara yuko Imana yabandanye baje imbere ikabamurikira tukashobora kuronka gasukari murakoze undi nkengurukira ni Nelson nkuru nziza umumenyesha makuru w'inararibonye asanzwe akurikiranira hafi ibibazo bijanye n'ubutunzi Nelson wakoze kwitaba kino kiganiro urakoze nawe kino kiganiro twari twifuje kandi kuba kumwe nabo mu bushikiranganje bujejwe uburimyi ari naho ibijanye n'umugambi wo gukorera hamwe SARAI Group n'ishira hamwe SOSUMO bibarizwa ariko ntitwabaronse aha rero ikiganiro niho kigarukiye ndabike banuye na Gahwane una